ego nturekerane ngo yariye yanyoye ibisigaye oya ugumiza kwijisha ugira ikintu cyitwa oversight gumumurabira hejuru gumuraba ngene bigenda mbega umwana yigenza gute mbega umwana hari abashitsi yitwara gute mbega umwana atahasanga yishura gute tusa bw'abana iyo mubonye umuvyeyi abakurikirana nkawe mama wawe mama Kaya muvyakira gute mubifata nkuko umenga arabaremera canke murabona umwitwarariko wiye ko wumvikana ari gihe wewe resa sabivanye na sens yewe bavuga ati uwo mugenzi birukuno kuno bon ahonye hanini ko umujone wari we wese uravuga uti none vraiment quand même aharanyinjiriye cyane gose vraiment no umugenzi wanje ndamuhebe good non c'est pas possible ça romba uyu mwana non seulement ndamufata nk'umwana ndamufata nk'umugenzi wanje kandi uko agenda kura mbona akuza ubwenge niko ngenda ndamubwira amasuje mbona ko ari un peu sensible atari gushobora gusupporta kiri muto cyane rero kuganira n'umwana n'ibintu binyorohera gose ego turaganira nta kintu na kimwe ndamuhisha reka mvuga akajambo kamwe gusa oya kamwe gusa kari ku mutima mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira ko kuri micro ni jewe nyene Juste Girl inyuma kabara mwita umusaza ndababwira ko vyamasuza nini poeme idasanzwe tuje kubagitwara mu rugendo urugendo rw'ubuzima ndababwira ko twabagarukanye mu murongo w'ubuzima ndi kumwe n'umuvyeyi ari kumwe n'ikibondo ciwe ndakubwira ko aba bose bafite icyo baza kutubwira gituma twebwe kidutwara handi ariko vyongeye ni n'ikiganiro cy'umunezero kuko kino kibondo mubona imbere murabona ko yabaye umugabo mu bugabo bwiwe yarashoboye gutera iteka igihugu atera iteka umuryango aronka diplome muraza kwibona ngaho mu masanamu ariko vyongeye turaza kuganira mbega umuvyeyi yoherekeza umwana wiwe mu mpano yiwe gute ariko vyongeye ikiyago c'umuvyeyi n'umwana kiba kimeze gute tuzo nugaruka ku mpano n'umwana afise bamwita Kaya uyu nawe ni mama Kaya ko kuri ahandi siziko nohera iburyo canke ibubamfu ariko vyongeye ladies first nuko nyene ndakuramutse mama Kaya amahoro neza Juste Girl ndenda komeye nizeye ko namwe mumeze neza yego tumeze neza mama namwe nizere ko mumeze neza yego n'amahoro menshi muba mwiyumva gute muri kumwe na Kaya ndi kumwe n'ikinege canje Kaya mba numva ari amahoro mba numva ari umunezero n'ivyishimo gusa no gushima Imana kabisa aba ari ibintu bikomeye cyane Kaya ndakuramutse ndakuramukije cyane nizera ko umeze neza fresh cyane gose uba wiyumva gute uri kumwe na mama Kaya en sécurité fait bani umva meze neza cyane gose from mama Kaya ikibazo cya mbere iyo kenshi urumva ngo warashize mu bavyeyi ngo wara urumva umuvyeyi kenshi iyo yibaruse baramubwira ati simba imanga imana cyane ko umuvyeyi bivuze iki navuga ko kuba umuvyeyi ari ingabire ya mbere Imana ibiguhaye ibikugiriye confiance kuko umwana mu maboko yawe niwe uba nk'Imana yiwe yo hasi yo ngaha kwisi rero ni iteka ritaronka bose nkuko babivuga malheureusement si bose bashobora kuronka kuba kwitwa abavyeyi ariko kwitwa umuvyeyi nuvumenga niyo ngabire ya mbere Imana yoba yarampaye mu ngabire zose yampaye numva ari yo ngabire ya mbere ko kibondo cyanje kwitwa ikibondo kwitwa umwana w'umuntu utahura iki kuri umwana wa mama Kaya bon je kubwanje kwitwa umwana wa mama je pense que hanini ari responsabilité je pense que ari no bifata ari kwishima ni ikintu cyo kwishimira ni ikintu cyo kubona yuko ari gift uba wahawe si ikintu kironka bose malheureusement yego donc kuri jewe si noba naronse umuvyeyi nka mama kuri jewe mbona yuko mama mbereye mama ni responsabilité ari devoir yo kumwubaha kugendera kuvyambwira des trucs comme ça ati mama mbere nka mama umuvyeyi yobera umumama yobera umwana wiwe mama wiwe gute biba bimeze gute ka mama Kaya kuba umuvyeyi nibanga rikomeye ku
kuko d'une part utezwa kuba nyene ugahagarara nk'umuvyeyi hari ikintu externe kije kikwata ku mwana wawe mpagarara kigabo nkagwana nk'umugabo donc hari ikintu wenyene akeneye ntegezwa go providinga gutanga kumuha cyakeneye cyaba mu buryo bwo ibintu canke keya canke iki nkanamwereka n'akarorero keza rero kuba umuvyeyi mu majambo make no kubicitegererezo ego ukaba n'inkinzo ukakingira umwana wawe yes turi mu gihe muri kino gihe baguma bavuga twakuze twumva bavuga ngo abana bubu ntibagira indero n'ubu tiko turakura abana bariko barakura bubu tuvuga ko batagira indero ariko bana nabo muri no misi batakuvuga ngo abavyeyi ngo barabake Mama Kaya ikibazo cya mbere kugira ngo turi mu gihe ubona ko hari umuvyeyi avuga ati nasumye umwana yagiye ku ishuri akabona umenga yakwijije bangene kumenya ivyo birakwiye kugira iyo ndero ishobore kuba wizeye ko yakenze neza na cyane muri nosi ya none novuga ibikorwa umuvyeyi ategeze gukora su kugaburira umwana gusa kumwambika ibirato kubona ko uhejeje oya yandero yo kuziko yo kuri basogokuruza igira cakenewe ego kuko Kaya n'umwana wanje w'ikinege nawe tari wabivuze ariko simfata ngo ndekereze mvuge ngo umwana akora ivyo ashaka agenda uko agomba atahira ahatahiye oya no kugumiza ko kurera kubwira umwana uti umva kubaha uruta n'ukuruta utegerezwa kumenya ingene witwara mu bantu utambuka uku ugenda uku ni wavuga uku bazokugaya kabagugaye bazobabangaye naho umuntu aba afise iyindi mirimo atari ukurera gusa umuntu aba afise ubuza akora yiruka hirya no hino ariko utegerezwa gufata umwanya ukuganira n'umwana mbega nibiki bimubangamiye aha herereye iyo udahari nigiki kikimubabaza nigiki akeneye cyane cyane mu buzima ivyo vyose uteza kugira ikiyago n'umwana ukamuguma hafi ukamenya kuri umuvyeyi ego nturekerane ngo yariye yanyoye ibisigaye oya ugumiza kwijisha ugira ikintu cyitwa oversight gumumurabira hejuru gumuraba ngene bigenda mbega umwana yigenza gute mbega umwana hari abashitsi yitwara gute mbega umwana atahasanga api yishura gute tusa ego mbega umwana atana n'abandi ego nabo bagendana osi ifo kuraba abo bagendana kuko na entourage irashobora kugira impact atari nziza ku mwana ubu turi mu gihe kera abamama baba bari muhira bagashobora gukurikirana ivy'umuhira babita binarugo ariko ubu abakenyezi mwarakuye amaboko mu mpuzu hari ikintu bita emancipation de la femme ubu muri ko murakora uwo mwanya uracahari kugira ngo mwebwe abamama mukanya abapapa nabo musanzwe muzi ko bafatirwa cyane mushobore gukurikirana abana bikwiye biroroshe novuga ko n'ubuhinga bwateye imbere cyane yego kuko hari gihe umuntu bitaba bishoboka ko aguma mu gihugu canke mu ntara canke muri ako karere ariko hamwe n'ubuhinga bwateye imbere umwana uramukurikirana naho utaburi hafi yiwe umwanya uracariho kuyaga n'umwana wawe bari priorite yawe kandi akazoza kiwe kaba kari mu maboko yawe urekeranya akaba nk'ikirobezo sinzi ngene no vyita akaba umuntu nyene ntaco mbazwa sindabibazwa biragira impact muri future yiwe tegezwa kubona ko umwana ari encadré waba hafi canke uri kure ego avuze ikintu gikomeye cyane ati gukurikirana mwebwe abana iyo mubonye umuvyeyi abakurikirana nkawe mama wawe Mama Kaya muvyakira gute mubifata nkuko umenga arabaremera canke murabona umwitwara ariko wiye ko wumvikana bon ahanini iyo ubonye umenga ariko arinjira cyane mu bintu by'iwawe akenshi twebwe aba jeune sinivuye kuri jeje nyene abenshi ari gihe ubona yuko umenga ariko arakwinjirira mu bintu urumva uri jene ukuntu me ahanini iyo pore wagiye urabona kubwiwe kuri témoignage yiwe kuko pore ni kutera urabona yuko objectif yiwe niho uzurabona ego intumbero yiwe nawe nyene uko azara kuganiriza uko mugiranira ikiganiro niho utera ukamenya uti maintenant je comprends impamvu abari karagira ibinyi no kuntu buri kurabona abandi bantu bitwara hanze abandi batagiranira ikiganiro n'abavyeyi ukabona ukuntu bitwara abandi bana ba bon
reka ndavyite gucungwa badacungwa the way bifata niho ucuza urabona yuko ari ikintu ciza kubona umuvyeyi rimwe azaravuga ati reka ndaho umwana wanje ivyo arimwo reka ndaho ko umwana wanje amerewe ukamerewe yeah. Niki kiganiro niki kiyago muhara muyagana mama Kaya ukumva kiragusubirije umutima mu kibanza bon ni byinshi cyane gusa kimwe muri ivyo ico novuga iyo turiko turavugana kubijanye na future yiwanje kazoza kiwanje haba mu vyigwa haba no mu muziki iyo turiko turabivugana nkabona yuko ntahura nkabona ko kanshigikiye kandi nkabona ko ari fier ndumva ari ikintu kinjohera nkumva umutima kandi nawe nyene usubiye mu nda nkumva ko nezerewe cyane yeah. Umutima ugasubira mu kibanza mama Kaya ego tukaba tuze mu kico kintu avuze cy'umuziki mama Kaya atubwiye ati nk'ikiganiro kijanye na kazoza nukuri kose biri mu bituma umutima usubira mu kibanza aho mangene kumenya kiroroshe kuganira amasuje yose uri umuvyeyi n'umwana ni ikintu coroshe bivanye n'ukuntu kuva akiri muto akura umurera uyu mwana nonsoroma ndamufata nk'umwana ndamufata nk'umugenzi wanje kandi uko agenda akura mbona akuza ubwenge niko ngenda ndamubwira amasuje mbona ko ari un peu sensible atari gushobora gusupporta akiri muto cyane rero kuganira n'umwana n'ibintu binyorohera gose ego turaganira nta kintu na kimwe ndamuhisha ibi bintu nta ndinganizo z'inyigisho bijanye na pedagogy nta ndinganizo y'inyigisho bihari bavuge bati ku myaka iyi umwana womuganiriza ibi ku myaka iyi womuganiriza ibi biroroshe ntushobora gusanga wamaze kwanticipa ugasanga uvuze sujet yorindiriwe mu myaka 2 biba bimeze gute witora gute kugira ngo utegure ico kiyago nari ryara abavyeyi benshi bagira ubwoba bw'ico kiyago juste Gaël je n'ukuri nta pedagogie nize ndi muri lisansi muri droit nize amategeko ariko novuga ko umuntu akoresha common sense ukoresha ubwenge ndemano wahawe kugira ubone uti uyu mwana kawame ku myaka 4 sinovuga iki wenyene uragenda urameliora a partir nka ya 16 umwana bamaze gukura ta verite wo muhisha ariko ugenda uduza buhoro buhoro ntumuhe ibimuremera mu mutwe non plus ariko amaze kugira ubwenge urahagarara kigabonye nukamwigisha umupapa ntaba ari hafi donc uhagarara nka mama ugahagarara nka papa hanyuma ukamenya ko atasuje nimwe usiga inyuma tugeza kumubwira ubuzima uko buri ego ubuzima uko buri ariko mama Kaya tukiri ngaho nyene uko tubwira ati ubuzima uko buri turi mu gihe nkuko wabivuze ati uteza gukurikirana abana basanzwe bagendana n'umwana wawe ukamenya ingene bimeze mbega vyovyo ko tuzi abana bubu n'abakera natwe niko twakuze ku mwanya abagenzi barahinduka bashobora guhinduka bivanye naho ngiye kwiga bashobora guhinduka bivanye naho nimukiye bashobora guhinduka bivanye naho nagiye gukinira umupira ivyo vyovyo muraheza mukabimenya ku mwanya gute ivyo biroroshe kubisanzwe iyo umwana atanguye kugendana n'abagenzi bafite imico mibi nawe acagira tendance yo kuja muri iyo mico mibi rero nk'umuvyeyi umuntu agumagavye nturekerana kuko uyu mwana ndavuga kumva iyo umwana ukivuga kumva ugategeka ukabona arakurikije itegeko ububona ko ata influence canke impact negatif iri kiraja ku buzima bwiwe kandi rero ukuntu tubanye nawe wewe warambwira ati abagenzi banje naba nkabona ko ari abana nabo bisoneye barezwe nta bantu b'imico mibi barimwo no kuvuga ko n'amahoro menshi no kuba mama avuze ati impanuro zose aguhanuye uzifata nkama nizaho ubona umenga izo mpanuro zisa nk'uko umenga ntizarizo nizaho uvuga ati yari yaratevye kuvuga naje ndabona ko harageze ko mpanuro bon ahanini ku mpanuro ampa ndazifata nka nkama ego tu nuko ku kintu kijanye n'abagenzi hari gihe ashobora kumpanura akambwira ati uku bajya abantu bameze uku raba
bon ahonye hanini ko umujoni wari we wese uravuga uti none vraiment quand même aharanyinjiriye cyane gose vraiment no umugenzi wanje ndamuhebe ndamuhebe good non c'est pas possible ça urumva okay ati nta makosa ndabona kuri uyu mugenzi ego bon urumva ashobora kubwira ati kuri uwo mugenzi birukuno kunuko kubera nkuko yabivuze ndamubwira nta bagenzi banje naba akababona suko nabo tuvugana akavugana uri kuravugana n'umugenzi wawe ego kweri n'umujama wanje donc akagira information akagira na idée ku bagenzi biwanje donc ari gihe wewe resa sabivanye na sens yewe bavuga ati uwo mugenzi birukuno kunuko faut changer faut ibiki n'ibiki faut guhindura ibi n'ibi n'ibi muri uwo mwanya nk'umujoni wari we wese uravuga uti aha aranyinjirira mu buzima ibi bintu sivyo donc uravuga uti ra aranyinjiriye gusa pore nubwo iyo instant de rebellion iba pore nawe ukacugumana na wa mugenzi kujya kuntu vyari biri pore kubana na wa mugenzi ni kuterura uti vya bindi yambwira nivyo ukabona yuko habaye nawe ukavuga uti vraiment ibi bintu umugenzi ari karankorera bivaye n'ivyo mama yari yarambwiye là vraiment il faut konza ndamwumviriza ya ni ibintu mfitiye ko témoignage nyinshi ibintu yagiye arambwira kera awajama tubandanyije ngasha nzambona ni ibintu ni hatari sinovugira hejuru biko biza kuyindi mvuwe bidasanzwe mama KHAYA iyo bishitse ugahanura umwana akumva umenga uri kuramurenganya canke ugomba kwinjira mu tuntu twose atabikurikije uba wiyumva gute uvyakira gute ucukora gute okay nk'umuvyeyi iyo nyene bwiye umwana réalité hari gihe bivanye peut-être na maturité abafise canke n'imyaka abafise atabona les conséquences ivyo kuramubwira ubwo nyene rero hari gihe uvuga nyene mukamera nk'aba bakwegana vuta ni kuvute mugasindekeraho naho nubona yabandanije muri kuri wa mugenzi mba ndiko ndabona ibibi vyiwe sincika intege ndasubira nkavuga nkasubira nkamurezona nkasubira nkamubwira les conséquences ni ABCD nuku numvise bamuvuga ko akora ibi nibi ego ni peut-être nivyo abamaze gukora ni muhira nka nyamugenzi par exemple imyitwarire yiwe ukabona umenga si sawa donc nkambwira ni je ndavye ukuntu yitwara ndabona umenga mugumye muri abagenzi azokwa influence negativement tuba tuzi ko mwe mwatanze wewe umuvyeyi ubuzi ko watanze inzero nziza mbega nta cyizere ugira umwana ko ari we hava amu influence positivement wa mugenzi agahinduka habura iki kugira ngo wizere umwana wawe biba bigoye cyane gose kuko jewe no muri quartier aho yakuriye nukuri nuko ntari buvuga amazina abantu benshi cyane duhuye akambwira ati ufise umwana afise indero ufise umwana w'umugwa neza ujya mwana wamureze gute kujya umufise ari umwe yari kuba ari umuntu umuhimbira ariko arafise indero ari ku murongo kimwe ndabishimira Imana ko urashobora no kurera bikanka ego ndabishimira Imana nayo irafisemo ukuboko kwiza ikindi simbona ko yogira iyo maturité y'ukweduka abandi bangana canke hari gihagira n'abagenzi bamuruta imyaka 2-3 gasanga nibo baje mbona ko baje batameze neza donc simbona ingene yoba influence ngo bishoboke ntavyo meme naho yoba uyu n'umwana arazi gukina n'abana ba 2 ans 4 umusigiye umwana wari wese aramukinisha abari bien bari confortable donc muga kugira azogende ko influence positivement wa muntu amutumba nk'imyaka 5 mbona umenga ntivyoshoboka nico bituma ncangira akantu kuvuga nti mwegere kure gatoya egegwa kure gatoya ikibazo gisa ni cyanyuma gura dusigare na KHAYA ego turabona umwana twakuze tubona ngo uyu mwana ngo afite ivyo bintu afise mu mutwe ntandera bafise turabona umwana wawe afise ibintu bimeze nk'ubusage mu mutwe kandi jewe tumaze gura kenshi abantu bashinga intahe ko kari mu bantu bafise indero batonze ku murongo bashobora no kubera akarorero urundi rwaruka bariko barakurana ku bwawe uvyakira gute ivyo bintu yashize mu mutwe ariko vyongeye ukubundi mwihweze w'abavyeyi bamwe babona umenga ivyo bintu vya Madrid n'ivyo bindi vy'ubusage ni umuco utwara abandi bantu mu nzira itagororotse wewe waretse kugufata gute vyari vyoroshe ko abishiramo
juste gahe rakoze kuri ico kibazo ofete uyu mwana jewe naho ndi mama wiwe mvuka Bujumbura nibaza ko n'ahantu umuntu avuka hagira impact ku vyiyumvira afise par exemple agifise nuko nta dufoto nazanye agifise imyaka 3 yarafise ama dread deja baramugira utu dread dutoya don ego to dreadlocks don ukuvuga ko ari ibintu nkunda ntaco mbona bigize bien sûr naho nyene vyarantera ubwoba par rapport ya entourage agiye nko mwibarabara kumva abantu ngo rasta don rasta ça veut dire akantu kuko nkwa gatabi ko kadaheza yego rero mugabo aramaze guforja personnalité yiwe n'umwana aziyaja n'umwana akuze naranamwankuhaje kugira ashiremwe ama dreadlocks actually donc je n'amahoro menshi ikibi kiba mu mutima ibibazo bitatu niriye bangaje kurera neza abavye muhanura iki abana nabo bahanuye iki imbere ko dusigarana nakaya kurera neza no guhindura umwana akakubera umugenzi ntagutinya nk'igikoko non plus ntakumenyere nk'ukumenga ivyo ashatse byose ashobora kubigira sans conséquence akagira ico atinya akagira ico yubaha ivyo nivyo nohanura abavyeyi biyegereza abana babagira abagenzi umwana ntagutinye hanyuma cyane cyane imbere ya byose gusenga Imana nishoboza Imana akaba ariyo dushira imbere ukirongoza Imana kuko nayo nyene itakugiye imbere ntumenye ivyo kuvuga n'ukureka hari gihe uhana ukarenza ubudefaye kuko utegereza umwana kumuguma hafi ukamuha urukundo bikenewe kuhanura ugahanura abari kintaza ashobora no kuja gukora mu ibuji ukabuza hama kubana nabo ndabahanura kwihereza abavyeyi kubagirira confiance kugerageza naho nyene kuba bagenzi b'abavyeyi ntibaguma mu mahobero gusa cyane cyane nk'aba usanga ari nk'aba adolescent ifoko agirira sentiment umuvyeyi wiwe akabaho konesa ku ma effort umuvyeyi ari karakora hari ico yumva kitameze neza akakibwira umuvyeyi mugabona ko umuvyeyi ari mu mood yo kumwumviriza murakoze cyane Kaya ubu turi mu gihe umuvyeyi kugira ashobore kurera umwana ashike ngaho biba vyatwaye ingufu nyinshi haba mu buryo haba mu kwiyumvira haba mu gusenga yanabivuze eswe iyo umwana abonye nka Kaya yambaye barberi nk'iyo nziza atanu nkaha rimwe ko mugendana niyo tutohera kuri wewe murabona ama effort abavyeyi bakoresha nimba muyabona nike kintu gituma cotuma mwebwe nyene rimwe na rimwe ako ka esprit ka Roberio kagabanuka canka kagahera ku kibazo ca mbere juste Gaël vraiment je ukwiwanje uko nakuze uko bandeze mama n'umuntu yandeze avuga ati jewe nzokwereka ukuri kose nimba ndonsa amahera urabibona ko nayaronse nimba atayo naronse urabibona ko atayo naronse kandi nubwo atayo naronse urafungura wenye n'ubwiwe ni wamenya ukuntu abigenza gusa nkafungura donc aragira ama effort menshi ntaca atakora kugira nyereka ama effort yiwe ntaca atankorera naje ubwanje kandi nkabishima that's why sometimes je ubwanje shobora kuvuga nti vraiment aka explica rebellion il faut ko ndaba nka kaminga down nkatekana kubera nawe nyene ndavi vyankorera ni byinshi ni benshi batabironse gusa je narabironse juste ku buntu bw'Imana ari wacahaza caka nico gusenga nkashimira n'Imana tuba duse n'abasozera akajambo kamubwiye mama wawe ko ndamukunda cyane ko ndamukunda nuko Kaya tuba dusigane na Kaya mama Kaya yarafise udukorwa twisha ariko ararangura mu kanya gato duca tugaruka na cyane ko Kaya afise vyisha tuyagira mu mutega amatwi mu vyumvirize nuko ikibazo cya mbere nagomba kukubaza usanzwe uri Kaya hari ivyo tutavuze yuko usanzwe ufise impano yo kuririmba imbere ko dushika ku mpano yo kuririmba uheruka gutera iteka abavyeyi uraheza amashuri yisumbuye ujya musi vyari bivuze iki narijya mama wawe wabonye umunezero yarafise ngira baza kubona amafoto ngano tu video vyari bivuze iki narijya hari abantu ubu bataronse uburyo bwo kwiga hari n'abandi baburonse ariko bitakunze ko bandanya kwiga oduheretse igicapo c'urugendo rwawe rwajya amashuri gurisha iki hajya ego bon
jewe premièrement kuri je guheza ishure ryari iteka ubuntu ibintu bitashoboye bose ibintu bitaronse bose ikindi naco nkuko nabivuze ni fierté ku muryango wanje ni fierté no kuri cane kuri mama wanje yanshoboje kugira nshobore guheza amashuri hama ikindi naco uretse kuvuga ko ari fierté ku muryango wanje ni fierté no kubigisha abanyigishije ego kubera bivanye naho navuye kuva nkitangura ishure ni byinshi nk'umunyeshuri usanga waraciyemo ni byinshi cyane gose haragera igihe ntabeshe ni benshi bararonka amaeshek kubona amaeshek uronka avuga none vraiment ibintu je nzobivamwo gusa petit à petit ugakora cyane ibanga n'iryo gukora no gusenga narize narakoze cyane gose hanyuma ndaheza kuri jewe c'était le produit final y'ama effort yose nagize turi mu gihe ku munsi wa remise batanga impamyabushobozi washoboye kuririmba imbere y'ubusanzwe arongoye ishure Cyubahiro International School n'abandi bavyeyi bari bahari benshi baranatangara ati impano y'uyu mwana ko tubona iri ku rwego rwiza kandi tutari tumuzi tubwire urugendo rw'umuziki rwawe wamenye igihe ari kufise impano yo kuririmba bon je kuva kera ndi mutonya cyane gose bon sinovuga ngo narakunda kumviriza indirimbo me ikintu cyo kuvuga yuko nakunda kuririmba sinovuga ko ikintu catanguye kuva ndi umwana gose oya ahubwo wanashima naracapa nari umuntu akunda gucapa ego donc pole ndiko ndakura ko imyaka yagenda ndavyibuka ndi mu 9e niho naja mu activité ya chorale ego hanyuma ndayagiyemo bon sanga hari ukuntu ndiduwe ntibingora ndumva ko ndi à l'aise premièrement bon impana ari yawe ingabera ari yawe mu gihe uri kurakora iyo activité urumva kuri à l'aise urumva ufise amahoro uryohewe donc niho natangura kumva yuko nkunze ibintu byo kuririmba pole ndatangura kuza ndarimba mu makorale mu magroupe ko onye yego bigenda birevolue twako turavuga ati umunsi uronka urupapuro rw'umutsindo hari umuntu yigeze kumbwira ngo iyo nguhejeje amashuri ubu yahevye none warayahevye oya nta gato ahubwo abatanguye ahubwo amashuri abatanguye hajya hanye kwera ni etape shasha ubugira utangure ego kwera ni byinshi ni kenshi abajone nkanje iyo bahejeje ishure cuzabumva ngo handahejeje ndahejeje sinzosubira ewana ngiye kurondera amahera ibintu nk'ivyo kurondera amahera si bibi ni byiza gusa ifo kubandanya kwiga kaminuza tuvuge ko ugiye kuyitangura cyane gose vraiment ego nzobandanya wow ni ikintu gikomeye cyane ndakwifurije kuronka PhD. Thank you so much. Hallelujah. Yes, agira neza. Biriko bisa kwindi poem idasanzwe. Tubwire urabandanyije rero. Tubwire umunsi wa mbere kuja muri studio. Vyari bimeze gute imbere ko dushikira indirimbo zawe ufise kino gihe? Ari vyoroshe. Kuja muri studio. Vyari biri excited. Vyari ibintu biryoshe cyane. Muri uko kuryoha cyane, c'était en même temps stressant. Vyari biri stressant ukuntu gusa byari biryoshe ego naratomboye kugira nshobore kuja muri studio ndagira abamfasha ndagira umugenzi wanje yamvugiriza ama instrument guitar donc ntivyangoye cyane ngo mvuge ngo tkundarondera aba musiciens ngo biki no ni ciyumviro caje uko onye naronse beat naronse melody hanyuma ndavuga nti reka nje muri studio ntivyangoye cyane gose nta nama repetition menshi nagize ngo avant yo kuja kuri microphone kuri recording ndiko ndagira ama repetition wapi twarashitse iyo direct mu munsi nyene mva ndirimba bangeneye kumenya watubwiye kuri umugenzi na mama wawe mama wawe rero musavye bon nayi nabimusavye cyane gose bon ntaco nayi gukora ntabimubwiye bien sûr nategereza gutangura kuyimubwira narabimubwiye ni je vraiment hanyu ubona ngira nje gusohora indirimbo naho ubwiye yarumiye kubera ntavyo yaranzi ko nko nabibabwiye yarazi je tuko nkunda gucapa nivyo yarazi kuva jya rusigaye uririmba nuko onye ibintu birahinduka turi muri 2024 ndabatumirira mugende kuri YouTube wandika KHAYA champion hama ubona indirimbo zibiri nziza cyane ko kuri ahandi indirimbo urayikoze iraheze kugira ngo releasing uyisohore vyagenze gute vyari vyoroshe ushaka kuvuga mu kuyandika canke oya kugira ngo mvuga ati ubu
kugira ngo uvuga ati ubu indirimbo iraheze bimwe vyo kugigendana mu telefone ati mama wumva karyoshe juste wumva kamirika uvuga ati ubu rihageze ko ndayisangiza abandi vyari vyoroshe bon ntivyari vyoroshe cyane niye ntambara wagwanye nayo vraiment ntivyari vyoroshe rero urumva wagiye muri studio indirimbo bakayikora wifise audio muri telefone abasigaye kwiyumvira promotion y'indirimbo nzoyigirira promotion gute nzoyiha abandi gute bizogenda gute kugira ishobore gushika kure bon nticari coroshe na gato nticari coroshe intambara novuga ko nagwanye yari yo kurondera abapromoteur kugira bashobore kuyipromotinga cari kigoye cyane ntavuze ibintu byinshi ntabwo nashoboye kuronka indirimbo kugiye ubona kuri YouTube ari ama views ariko sinza kuvuga ngo yaragiye ku radio ngo naragiye ngo kuri television cyangwa naragize iki promotion yakoze jewe n'abagenzi ico bita gusharinga kugira iki ibintu nk'ivyo onye vraiment indirimbo ya mbere wasohoye natanguye kubona yitwa akajambo yari ya kabiri Rambo je natanguye kubona akajambo mu nyuma mbona Rambo kubera iki ayo matitre washaka haba mu ndirimbo Rambo haba mu ndirimbo akajambo washaka kuzumviriza sigaranike okay bon indirimbo ya mbere Rambo ugiye kuyumviriza ni indirimbo yari kivuga iti let me assume like a Rambo laisse-moi assumer comme un Rambo premièrement tugiye kuraba le personnage Rambo ujya kina amafilm actually amatwi ansumira numva ngo yarapfuye sinzi karibyo gusa tugiye kumuraba mu mafilme yakina ama personnage yagira yari umuntu twabona nk'umuntu akomeye twabona yuko akomeye yashobora gufeza face ku makambi y'abasoda agafeza face ku makambi abantu benshi donc twamubona nk'umuntu akomeye yasuma ibintu byose donc kuri je nako mvuga nti let me assume like a Rambo laisse-moi assumer comme un Rambo kungorane zose nshobora kubona kungorane zose nshobora guhura nazo ama deception cyane ibintu nk'ivyo onye laisse-moi assumer comme un Rambo simbe coincé muri deception simbe coincé muri dépression mais laisse-moi assumer laisse-moi avancer nico nashaka kuvuga kuri irya Rambo akajambo nayo akajambo ni indirimbo iri romantique yo kubwira umuntu ukunda muri uko ukunda singisigura ko hari umuntu wa muri en couple canke oya n'umuvyeyi wawe urashobora kubimubwira umuntu wese wa presse arashobora kubimubwira ya ndirimbo yavuga iti reka mvuga akajambo kamwe gusa you are so beautiful umuntu wese ushobora kumubona ukabona kari mwiza atayandi mapense ari nyuma gusa ukabona kari mwiza donc kugira ndagufacilite ibintu nashiye mvuga nti reka ndakubwira akajambo you so beautiful biriko biza kwindi poeme idasanzwe utubwiye amajambo akomeye gose ugiye kuraba ubutumwa ushikiriza mu ndirimbo zawe ni indirimbo ubutumwa buhagaze cyane ku rukundo nike kintu kikwinspira kuri gituma umwanya wose wumva ifashe ikaramu uhagarara ku rukundo urukundo na cyane rw'abantu babiri bon ahanini jewe indirimbo nandika sinzi ko abandi ariko bimeze je nandika indirimbo bivanye n'igihe umuntu aba ari karacamo suko none ego donc jewe ko nko ku ndirimbo ya mbere Rambo nayanditse bivanye n'igihe nari naciyemo hanyuma akajambo nayanditse bivanye n'igihe nariko ndacamo ubu rero utari kurasohora nta bihuri kuracamo nubu ntariko ndasohora ntigisigura ko atabihe ndiko ndacamo hari bihe ndiko ndacamo kandi ndiko ndandika nguma nandika mvuga ibikorwa murabibona donc gusa sinandika ngo nukuvuga ngo ni ku rukundo gusa oya ndashobora no kwandika gospel sindi muri bandi bavuga ngo je ngo ndirimba gospel gusa ngo je ngo ndirimba secular gusa oya je nzo kwandika bivanye n'ubutumwa nshaka gutanga bivanye na message nshaka gutanga kandi kubihe je nzo bandiko ndacamo biriko biza kwindi poeme idasanzwe cyane gose watangwe kuririmba ukiri umunyeshuri ubu wagabanije amashuri nkuko ugiye kuyabandanya amashuri nije ntambamye uhura nazo intambamye mpura nazo cyane mu muziki ikintu cimenyekana ikintu ca promotion ni ikintu usanga kigoye cyane kuko kugira urindira umenyekana biba byatwa n'ama etape menshi
gucamo na ma etape menshi tegerezwa kurengana je kuri jewe kintu impamba miyonyene je mbona ni kintu ca promotion ikintu co kumenyekana ego niyo novuga ko ari intamba mije nkora nayo ego promotion yonyene nuko waduha kapera kuyendirimba okay nari reka mvuga akajambo kamwe gusa oya kamwe gusa kari ku mutima reka mvuga akajambo kamwe gusa oya kamwe gusa kari ku mutima you so beautiful oh yeah you so beautiful yeah you so beautiful oh yeah you so beautiful oh yeah niyo migambi mfise yakazoza ka hafi migambi mfise yego kazoza ka hafi ndifuza ko umuririmbyi akomeye mvuze benshi barabishira mu projet yo mu myaka myinshi gusa ndifuza ko umuririmbyi akomeye mu myaka mikenyira imbere mu minsi mikenyira imbere ugiye gukora gute nike kintu ugiye gukora utari bwakore nize ngo uvugiye kongereza aho utari kurarozongereza ubu rero sasa bon aho nyina hora nkora izo ndirimbo nandika izo ndirimbo nari niga muri aka kanya novuga ko ari nka pause ntariko ndiga ntari kwishure ndiko ndakorana inguvu nyinshi apana kuvuga ko ari umuziki gusa hari projet nyinshi mfise umuziki muri domaine ya musique muri domaine ya film ya nama projet menshi mfise hari igikorwa ndiko nditegurira cha film ego film iva y'umuziki yerekeye umuziki yerekeye parcours yiwanje ego ndiko ndakorana inguvu nyinshi cyane gose cyane bro ni ingufu nyinshi cyane kandi ari shakara inzira ishika hari abantu benshi yo baronsa ama success bahinduka nike kintu uzokora kugira ngo ikicizere mama wagufitiye kigicizere abavyeyi bakubona ati wararezwe neza ababanye bakavuga tujya mwana w'ikinege nakaroro mu bandi bana uzoga umutonze nkuko ubu ushobora gusanga uzwi kwizero gusa ushobora gusanga uzwi muri quartier gusa ariko ico gihe uzwi mu gihugu cyose niki kintu uzokora kugira ngo ugume ari wewe wanyawe ikintu no uruciyumvira ego cyane gose kwera nama exemple menshi dufise y'abaririmbyi bameze ko kera atari ko bari bamaze kuronka success kaje usanga hariho ubuntu bumwe bumwe butangiye kuza burigaragaza me ico novuga coco ni kimwe jewe personality yiwanje ndayizi narirondeye narimenye ndazi uwo ndiwe sivyo ego ndazi uwo ndiwe nzogendera ubuntu bw'iwanje nzogendera indero umuvyeyi yanyeretse nzogendera indero n'impanuro bakuru banje mu muziki bariko baranyereka ikindi naco gikomeye gusumba ivyo vyose gusenga udasenga je pense pas ko ari ahantu vyoshika byiza no gusenga imana yonyene ni menya inzira icamwe kugira ikugumize mu biganza vyayo yeah haleluya amen niki kintu cyagikenewe tutova ngaho tutavuze ikintu cyagikenewe tutova ngaho tutavuze twumve ko twari twavuze bagire subscribe kuri ico nyene cyari kibura KHAYA champion gzola ntibakibagire yego bagufollowing he na he barashobora kumfollowinga kuri IG izina n'iryo nyene YouTube izina n'iryo nyene Facebook izina n'iryo nyene KHAYA champion Xola KHAYA champion Xola nuko KHAYA ndagushimire cyane ndagushimiye nanje just dushimira mama wawe kubona mu mwanya mutafise yemeye aracanga hamara abana natwe atubwira amajambo y'ubuzima nk'aje nuko bantu b'Imana nizere ko ubwira bumva adatera ibinompo kuri micro jewe nyene juste gare tumushigikira no mwana dushigikire zino mpano ariko vyo nge namwe bavyeyi nizere ko ari cyo mwasigaranye kukijanye n'indero y'ubu ku bucuti n'ubugenzi hagati y'umuvyeyi n'umwana kuri micro jewe nyene juste gare ima camera mwita umusaza ndabwira ati bye bye chaza la vista urahushira umushuro ushura none